iki gihugu kirakeneye ukubahirizwa kw'agateka k'abantu bihereye ku butungane bwiza, bihereye ku butungane bwiza. Bariya barongoye za sentare babareke nabo bakurikirane ingene imanza zigenda ku nzego bariko, kugira ngo bashobore kugenda bahanura baraba ko ibintu byagenze neza, kuko abenegihugu bashobora iminsi yose kwama batera induru, kwama bariko bidoga, kwama bashira kamoye bavuga bati nyabuna turiko turarenganywa. Nivyo bandanye uko. Icyo ubutungane rero nuko aha mvuze byinshi, kumbure bamwe ntibaca bumva neza ubutumwa ndabahaye, ariko mvuze byinshi. Mu Burundi nihatsimbatare ubutungane nyabwo, ubutungane nyabwo, kuko aharatari ubutungane haba akarenganyo, nta kindi. Haba amarira, haba imyidogo, haba akarenganyo. Inyishu nuko ubutungane buboneka, butsimbatare mu gihugu. Niyo ntumbero ubutegetsi, uburongozi bw'igihugu bwihaye, kandi bitezwa kuzoja mu ngiro vyanka bikunda.